iri muri Fondation Pax Burundi nimba ntibeshe ariko kandi equipe ikaba iri mu migwi igera kuri 3 yisanze yaduzishije cambere muri championnat yacu y'u Burundi Primus League. Umumenyereza avuye muri equipe ya Vitaro Football Club, umumenyereza yari yagize ibiharo vyiza muri equipe ya Vitaro mu nkino z'igice ca kabiri ca champion bwo yatsinzwe match zibiri zonyene, navuga ngo muri rino higano rya Primus League Burundi, ariko iyi equipe ikavuga iti nta kundi reka tutandukane nawe dusezerane ibintu biri hano nyene durondera umumenyereza mushasha bazana Olivier Niyonge kwekeye mutombora. Umugabo asa n'ubuza akazi, aravugwa muri equipe nka Message Ngozi, aravugwa mu migwi myinshi cyane gitandukanye za Flambeau du Centre, ariko bije kurangira sinye muri equipe yitwa Pater Noir. Ni equipe nto y'abakinyi bakiri bato, y'abakinyi iyo ugerageje kuraba ku myaka ubona uti vy'ukuri n'abana bagikeneye integuro n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbega umunsi Abdul Pater Noir warose umumenyereza bameze gute? Mbere na mbere kangire nti felicitation kuri Robert Bimenyimana, felicitation kuri Fondation Pax guhita bagira reaction ku mumenyereza nka Robert Bimenyimana avec ubushobozi tumuzi amaze kwerekana statistique rafise. Nibaza ko mu bamenyereza b'abana bakiri bato bafise ibiharuro vyiza ashobora kuba ari ya no mwe mu ndavuga muri equipe nationale ya muri equipe nationale y'abakiri yaranari kumwe na Yiseka Veruka kubera muri abereye muri Ethiopia ya UD7 yeruka kuba iba ni nawe yarari kumwe na equipe nationale. Yes, rero ndavuga nti ibiharuro vyiwe vyerekana ko hari touche afise muri iyi coaching ashobora gutwara hariya muri ya equipe ikaba equipe nziza, especially ko ari equipe nto y'abakinyi bakiri bato. Mbanze ngaruke gato inyuma. Robert Bimenyimana no mumenyereza agiye hariya muri equipe ya Panthère Noire yaronderwa n'ama equipe menshi. Flambeau du Centre iryo zina ryari yumviriwe ko, Message Ngozi iryo zina ryari yumviriwe ko, n'igihe hagize ibihuha bivugwa ko witwa Ngabo Diomede ashobora kuba ashaka na equipe imwe ishobora kumukura imuyinga, tataragira ko tubigarukako cyete ko tuzobigaruka konde munsi. Hariya nabo bari yumviriye bati eskuri ya muntu tushobora kumugarura ino. Bivuze ngo inyuma yo kuva muri equipe ya Vitalo afise ibiharuro novuga ngo ntibisanzwe, yiyumviriwe ko n'ama equipe menshi hano mu gihugu cy'u Burundi. Mbere na mbere ibiharuro Robert Bimenyimana afise ni ibiharuro vyerekana ko yarakwiye kuba ari muri equipe nkuru. Irenze kuba Panthère, irenze kuba nde? Yes, hako yari muri nkuru, yari no muri nkuru ega Vitalo. Niyo mvuze ni ibiharuro afisa ko muri Vitalo aka kanya yarakwiye kuba ari muri equipe nkuru. Match 21 yakoze defete zitatu gusa. Ubwo nteranije championnat tateranya na Coupe du President yabaye mwiza, sivyo? Match 21 yatsinzwe mu match zitatu gusa. Ibi ni biharuro bitagira umumenyereza wari we wese muri championnat. Nikimenya amenye n'ama equipe yamutsinze ni equipe yitwa Aigle Noir yamutsinze kuri journée ya 15 ari uwo munsi wa mbere amenyereje kuri tatu na equipe yitwa Vitalo. Indi match yasuye gutsindwa ni match yatsinzwe na Message Ngozi aha kuri Stade Intwari, yongera gutsindwa match retour yatsinzwe na Aigle Noir muri Coupe du Président muri demi-finale. Izo nizo match zitatu muri match 21 amenyereje equipe ya Vitalo yatakaje. Bivuze ngo no mumenyereza yatweretse ko iyo ari muri projet ya equipe nkuru babandi bakuru barahangana kandi akabashobora. Hanyuma kuri projet nayo yahawe ya equipe ya Panthère Noire avec intumbero yayo dusanzwe tuzi, buriya ni equipe je mfata nka Pépinière, sivyo? Itegurira abakinyi beza equipe ya Aigle Noir, bimfasha gusubira inyuma nkaraba ngo Robert numumenyereza ki cagihe yarari kumwe n'abakinyi bakiri bato. Robert Bimenyimana yubatse umukinyi yitwa Mamadou Harerimana. Sinzi niba no muri Olympique sa. Sinzi niba no bambeshe Mamadou Harerimana. Siwo gusa Robert Bimenyimana yubatse umukinyi yitwa Dungala Kagayo Shaban. From nowhere aramwubaka amugira umukinyi mwiza. Yaravuye muri ETS Kamenge. Robert Bimenyimana yubatse Trésor igira neza. Uyu munsi ari muri equipe yitwa Al Masafi muri Iraq. Muri Iraq. Uwo Dungala ariko ndavuga ari muri equipe ya Jamos. Yabaye umushusho w'abakunzi ba equipe ya Olympique Star mu ntara muyinga.
aba n'abakinnyi mbere na mbere Robert Bimenyimana yafashe ari abakinnyi bato, ndagwaye uburorero buto cyane nshobora kwibuka hafi bw'abakinnyi bake cyane, ariko n'ubu ushobora gutungira urutoki ukamwereka ngo uyu mukinnyi yaramufashije aba umukinnyi mwiza, sibyo? Abadugiriza urwego mu buto naho bari bavuye baba abakinnyi beza b'ibitangaza gushika uyu munsi twiyumvira ngo ejo cyangwa igihe cyose abakinnyi twokonta muri equipe nationale. Uyu munsi jewe ngiye kukurondera ibiharuro by'umwana yitwa Trésor Giraneza, ni umukinnyi tutaza kuba dufise mukono Erdinho, tuba twiyumvira ko si umukinnyi ashobora kudufasha fushua. Uyu munsi uravye urwego ariko hariya muri equipe yitwa Al-Masafi, uravye urwego rw'umugabo yitwa Kagayo Shaban, yasohotse twiyumvira ngo amahirwe arahari ko Kagayo Shaban twamubona muri equipe nationale. Nikimenyamenye muri under 20 yari kumwe, yari under 23 oya imwe ya Mibura Abubakar, nivyo ni under 23, yari kumwe n'abandi bateguwe tunababona muri equipe nationale yabo bato, ari abakinnyi beza yateguye abashira kuri urwo rwego baza muri equipe nationale y'abataneze imyaka kera kuri 23, sivyo? Ni n'umukinnyi hageze igihe ahamagagwa equipe ya under 20 atarimwo, ibitangazamakuru bigahaguruka bikavuga ngo uriya mukinnyi ari karategurwa na Robert kubera iki tutamubona, atariko araboneka muri equipe nationale kandi bigaragara ko ameze neza cyane. Umukinnyi yitwa Kevin Uwimana yabonetse muri preparation za equipe nationale y'abaloko, ari mu minwe yande ya Robert y'uyu mugabo. Aba bari abakinnyi bari beza ariko batigeze bahabwa agaciro ngo bagaragare aho bari, ariko hongewe ko tushe y'umumenyereza yitwa Robert Bimenyimana tubabona baje kwitara, tubona aho bagaragara. Iriya equipe yitwa Panthère Noire ifise abakinnyi bato, ifise abakinnyi b'abajene, ubihuje n'uburyo uyu mugabo ategura abakinnyi we bakiri bato bica bikwereka ngo hamwe atakindi kibazo yogira ngo kimuvangire. Iriya mirimo ko tubona equipe ya Panthère Noire nziza, especially ko agize amahirwe yo kuja gutegurana nabo, akagirana nabo pre-season. Raba ingene agize Vitaro akinanye na Yoro turiyagize umwanya muto wo kuyitegura. Ibazi equipe yitwa Panthère Noire avec abakinnyi bato ashobora gutegura muri pre-season bakagaruka muri championnat biteguye, uretse ko ashobora kugorwa n'ikibazo wanashaka cha experience y'abakinnyi bato. Sinzi niba muri Fondation Pax bategura kumwongera abakinnyi bafite experience nka 3 canke 4 ntavyo nzi, ariko ubushobozi n'ivyo tubona muri bari abakinnyi ubifasha ukabiteranya ku bushobozi buri muri uriya mugabo yitwa Robert Bimenyimana, two kwitega kubona equipe ya Panthère Noire nziza mu mwaka uza bishingiye ku mahitamo iyo mumenyereza abakoze, kuko je ndemera ngo uyu mugabo hari ahantu nahaciye numva bamuhamagara ni muzee wa mablock uyu hari ukuntu afise je yiwe yo gukora ku mupira gake gashoboka. Turasohoye umupira nitwe tubufise kwizamu, uri Jean-Marie Harerimana shira umupira imbere mu busatirize yitwa Ramazana na Karorero. Ramazana arunamura amaso gato cyane, wunamuye amaso uriya mu mediatere wabo yitwa ni Hussein Elvis uri tayari kwakira umupira, yego muri reception ndahari, aca yakira umupira, pasi gira gatatu yagiye hariya ku ruhande kwa Leonard Bazira aza kugarura pase ya kane arondera uriya Zokola umutwe canke ikirenga citereka umupira mu rusenga, swate baragitsinda bagaruke hagati canke baragitakaza umupira urarenze bagaruka kubaka jenshasha. Avec bari abakinnyi batorero bafise speed n'ukuntu nabonye technique na technique n'abakinnyi ukamutse bafise. Nimbaje ari ikintu nashimye muri Panthère Noire, ikintu citwa technique bifise y'abakinnyi, biratwereka ngo umukinnyi akomeye afise ubwo bushobozi mu minwe y'umugabo yitwa Robert Bimenyimana. Ico warumbajije na mahitamwo meza kuri iriya projet, ahubwo nihanganisha andi ma equipe yaramukeneye bahomvye umumenyereza nizera ko ashobora nubwo tutabona Panthère Noire hanganira ibikombe, nzi neza ko atari naco baje gukora. Adu ibintu bibiri bikomeye. Mbega uno munsi ku ruhande rw'umumenyereza hari inyungu n'akarusho yobagize ku kwisanga muri equipe ya Panthère Noire, hanyuma kandi
ishusho ya Patenoir y'umwaka uza twoyitega gute twoshobora kubona umugwi wundi ushobora kuva mu cicaro ca kabiri uzuhangana nkuko twabonye imigwi yaduzemwo no mwaka urenganye nka za Muzinga n'izindi zitandukanye je navuga ko ubwa mbere equipe ya Panthère Noire nibo ma equipe navuga ko ivyayo biteguye neza uze ngo biteguye neza ni Academy ya Fondation Pax Burundi nkuko babivuze ni equipe wanashaka imbere ko baza gukina urukino bahuye n'amasipiri bemere miliyoni zigera kuri 12 niyo equipe yonyine ivuye deuxième division ariko bamaze kwemererwa ko pre-season bagomba kuyikora muri Tanzania ico cyonyine kirakwereka ishusho ya equipe nziza ishobora kubivuye muri deuxième division nivyo biragoye ko iciba nka Aigle Noire vyihuse kuko twarabonye yari Tigre Noire byaragoranye ariko bivana na objectif canke intumbero abasanzwe barongoye Fondation Pax Burundi peut-être bashobora kuba bagira imbere yuko ya ma equipe yabo ya ma academy aduga muri première division agasanga iyi equipe nkuru ya Aigle Noire the Fighters ariko je kubijanye nuko bahaye akazi Robert Bimenyimana namubonye umwanya munini muri equipe yabaye muri Academy Deira va muri Deira undi mwanya bamuhaye equipe nationale y'abatenze imyaka 17 yagiriyeho nibihe byiza hanyuma yavuye ngaho agenda mu ntara ya Muyinga abana na equipe ya Olympic Star ico gihe ndibuka ko yashitse mu ntara ya Muyinga hindura ivyo kuzana abakinyi bica ko bafise amazina arabihindura acavuga ko agomba yo gukoresha abakinyi bakiri bato ni naco kintu canje mu mutwe niwe yazanye Dua Yusufu mu kibuga we yashitse azana inyubako yarasanzwe akina nivyo ariko muri iriya equipe rukuntu yari yarashizwe kuri avuga ati uyu mwana mu mpembe ndazi ko no mugira umukinya akomeye nico kintu yashikanye hariya munara cyambona ko ari umwe mu bamenyeza ashobora kuba bamenyereye abakinyi cyane bakiri bato arababwira ngo mu mwanya ngomba kubaka equipe izoba ari nziza inahangana ishoboye kugwanira n'ivyo bikombe mugabo arabakinyi asampusa twiremeye nivyo equipe ntiyamworohereje kuko iriya equipe burya nayo nyene ni nka Chelsea biragoye kuzura umumenyereza mukuru hanyuma bamara inkino zitano batari korabona resulta nziza hanyuma kwihanganira wowe kugumaho ngo gira intego ico gihe ndibuka ko ntabwo yahawe umwanya munini wo gutegura abo bakinya yari yarazanye mugabe ikikwemeza ko abo yarazanye n'ubundi bari kuba beza nibo tumaze igihe turi ko turabona n'ubundi babeza muri equipe ya Olympic Star nuvuga ngo Abdul yatanze akawe kuri Mamadou shako ba Yusuf Dua ni benshi rero bavuga ko bari barasanze muri ziriya project yari yashatse kurima muri ya equipe hanyuma baza kuba babeza mu nyuma yahavuye mugabo ukabona ko iyo tace yiwe meme nivyo akoze muri equipe ya Vitaro agize saison nziza abakunzi bose bi equipe nubwo bamusezereye masezerano yaheze babona ntibamwongeje benshi ntabwo bishimiye ko anavuye muri equipe nivyo bose ntitwabonye ku mutima mugabo benshi muri bo ntabwo banezereje bari muri iriya staff iriya equipe ntabwo banezereje nuko yatandukanye ni equipe ya Vitaro anagize amahigwe rero twari dutanguye kumumva ku isoko nk'abandi bamenyereza twamaze kubona ko bari libre nk'abavivye bahati n'abandi atangura kuvuga muri equipe ya Flambeau du Centre abo yari yo equipe tubona kumenga ishobora kuzinjirwa mu mwende mumenyereza atangura kuvugwamo muri equipe ya Le Message Ngozi kubera kumenga ho haragaragara menga hakenewe intego nshasha kandi umumenyereza yahora yamaze kwirukanwayo aho hose yavugwayo kandi ukamenga amahigwe menshi n'ubundi amwerekezayo mugabo uko biri kose amakipe dufise ngaha mu gihugu cacu cyo Burundi amahigwe asekeye n'ubundi equipe ya Panthère Noire agiye muri za project ziwe n'ubundi twamumenyemwe muri za Academy Deira muri za Olympic Star muri za UD7 twanamubonye abikoze muri equipe ya Vitaro arema Vitaro nziza irimo abakinyi bakuze n'abakiri bato ariko bose abagira equipe igomba kuba ihangana ishingiye kuri collectivité nk'i Paris Saint-Germain twabonye mu iminsi burya gufata Lieve ukamubwira ngo ugomba kwicara hanyuma Saidoni bazonkiza tukabona hariho match zimwe nabonye kuri Stade Ntwari yinjira ariko akagira igihe amubwira ngo sohoka ariko ukabona ko abo bakinyi bose babinezerewe egare ko ubufise umubano mwiza muri equipe hari ushobora gutegura vestiaire yawe kandi ico nico kintu ca mbere gikunda gufasha abamenyeza bagiye batandukanye agiye rero mu ntara ya Makamba asanga umumenyereza yitwa Charles Kabura mu mamenyeza bari bafise equipe ya Panthère Noire muri deuxième division umumenyereza nabonye yabaye muri iriya ntara ya Makamba igihe kirekire
ni umumenyereza nuvuga ngo yabaye muri ekipe ya Aigle Noir hafi kuva izi projet za Aigle Noir zigitangura kuko yabaye muri Aigle Noir guhera mu mwaka wa 2005 anayibera kizigeza mu kiringo c'imyaka nuvuga ngo igera kuri 8 yose nimwe makinyire bamenyereye iriya ekipe ya Aigle Noir de Fighters bazi iriya ntara ya nuvuga ngo ya Makamba kuko ziriya mpano nyinshi n'ivyo hari zavuye mu zindi ntara mugabo agiye asanga ubumenyereye klima y'intara agiyemo uwo Charles Kabura yabaye nabo mu migwi myinshi gitandukanye ariko y'abana bakiri bato kuko yamenyereje Aigle Noir kigwena muri mu cicaro ca gatatu amenyereza Aigle Noir y'abatarengeje imyaka 15 amenyereza Aigle Noir y'abatarengeje imyaka 17 amenyereza Jeune Sportif de Makamba mu cicaro ca gatatu amenyereza Sapentia muri cicaro ca gatatu yanamenyejereye equipe ya Panthère Noire muri deuxième division nawe yari karayifasha numumenyereza nawe ugerageje ugateranya n'ivyo Robert Bimenyimana ashobora kuba afise nk'ubumenyi numumenyereza nawe ashobora numumenyereza nawe yaremye yamenyereje Ineza Abdi twabonye yagiye muri Egypt muri Gazelle Mehala uyu mumenyereza Charles Kabura navuga ko Robert Bimenyimana agiye asangaho nawe nyene kandi yanamenyereje kandi Sostene uyu Sostene tubona abayemwiza muri equipe ya Aigle Noir de Fighters yamenyereje Ramadan Ndikumana twabonye aba mwiza muri equipe ya Olympique Star yamenyereje abakinyi benshi bagiye batandukanye ariko bikana ngo na bamwe mu bakinyi bari na hariya ndwe apare yuko yabaye mu ntara ya Makamba yanabanye na bamakaritire muri iriya equipe ya Aigle Noir banakenana muri iriya equipe bigaragaza ko ikijanye no kubagiye kubaka projet shasha equipe igomba kuba iza muri première division avec navuga ngo intunganye bashobora kuzoma n'intumbero equipe igomba gushikako jemba mbona bayihaye amazina umumenyereza wa mbere mushasha mwiza Robert Bimenyimana ukasha ko na Charles Kabura yabaye navuga ngo yarazi iyi equipe ya Panthère ashobora kumwereka uko equipe yari bayeho ariko anazi cyane amakipe amwamwe yo muri iriya ntara ya Burunga canke ya Makamba ya kera nuko bimeze rero dukeze cyane Robert Bimenyimana amaze kuhabwa kumenyereza equipe ya Panthère Noire umumenyereza wero muri equipe ya Vital Football Club byumvikana ko agiye kumenyereza uno mugwi ukiduga icicaro hano muri championnat yacu y'u Burundi mugwi itunganije neza mugwi fise bona impano nyinshi cyane gose zikeneye umumenyereza wo kuzitegura ubwo cari kibazo gikomeye cyo kwibaza ariko twamaze kurongera inyisho umumenyereza mwiza baronse ashobora kubafasha gutegura kazoza kiyi equipe aragiye Dar es Salaam kwitegura kabisa baragiye oya bazoca bagenda Dar es Salaam kwitegurirayo Panthère Noire aritegura Dar es Salaam abandi bantu Panthère Noire aritegura Dar es Salaam nta kintu kiryoshe nko kuja muri oya ahubwo nta kintu kiryoshe nko abantu baronka akazi nta kintu kiryoshe nko nta kintu kiryoshe nko kuba wari ufise akazi hanyuma mu gatondo boss agashaka ati ka kazi rero wari ufise kahetse